wa kane igenekerezo rya kabiri igitogoto umwaka w'ibihumbi 2025 ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe hamwe n'ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye ayo nayo ahagaze ku ngingo zimwe zikurikira. Amabi ariko akorerwa inzirakarengane n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye azoyabazwa. Umwe mu banyagihugu arabishikiriza inyuma yaho yumviye amakuru yacu y'ejo hahise urubanza rw'akarenganyo rwaciriwe muganga Christophe Sahabo yatanguje ibitaro kira i Bujumbura ubu akaba apfunzwe. Bamwe mu banyagihugu bo mu Rugombo komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura bariyamiriza agatotezo bakorerwa n'abajejwe intwaro bafatikanije n'imbonerakure bakababuza gukorera mu matongo yabo. Bamwe n'abandi bakabona ko umuti ari uguhaguruka abanyagihugu bakikura ko intwaro ya CNDD-FDD. Hari n'ayandi mu kanya nido ariko mu mpera hari ikiganiro ineza y'Imana. Dondo Byumba z'umutima niwe ari kuri mikro, mu buhinga bw'ivyuma hari Aubin Felix Irangunda. Ndasubiye kubaramutsa mwari mwejeje kuvyumva mu ncamake ibiriko bikorerwa intungane z'abarundi. Evariste Ndayishimiye arongoye Uburundi azovyishura. Umupfasoni Rose Hakizimana yigeze kuba umushingamateka niwe abishikirije inyuma yo kumva amagorwa muganga Christophe Sahabo yatanguje ibitaro vy'akarorero Kira Hospital, akaba n'umwe mu banyamitahe bashinze ivyo bitaro agowe aho sentare isubiramwo imanza yamuha yarayishimangiye ibihano vyo gupfunga Sahabo imyaka 20 no kunyagwa ivyiwe vyose. Ibihano yari yaciriwe muri Ruhuhuma uno mwaka wa 2025 na sentare nkuru yamuha. Ibihano abatari bake bavuga ko vyapfunditswe na Evariste Ndayishimiye abitangaza abicishije mu bacamanza bafise dosiye y'urwo rubanza. Reka ngira icyo mvuga kuri ayo mabi akorerwa intungane. Christophe Sahabo yakoze iciza gikorera abarundi atanumwe akuyemo mu kuzana ibitaro bituma umurundi yataye ari mukene adashobora kuja kwivuza mu mahanga agaheza bikamufasha. Christophe Sahabo akazana ibitaro abanyamahanga baza kwivurizamo. Yari yazanye itunga ku Burundi. Mugabo intwaro y'abamenja, jewe mvuga abamenja kuko sintinya kuvuga ko intwaro ya Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe izobona inshurikizi ivyo arivyo byose. Abarundi aho bazogira bati twikure ko abamenja atakindi baza atari ukwica no kwiba. Ivyo Ndayishimiye yakoreye intungane zose bizogaruka kandi ivyo Ndayishimiye bizofatwa. Gutya azoheza yishure ibibi byose akorera intungane, akorera abantu bakoreye neza igihugu, azovyishura. Umuryango wiwe nimuje nimwibaze ngo n'abantu ngo baje ngo mu buperezida. Saba perezida n'abicanyi baje kwica abarundi, nta kindi cyabazanye. Baje kwiba, gusahura abarundi ibyo batunze no kubica. Ibyo yagiriye Sahabo nibyo yagiriye abanyabugendana, nibyo yagiriye abantu benshi ngaho mu gisagara ca Bujumbura mu kubanyaga ivyabo. Kiretse ko badapfunzwe nyene, mugabo bariho baja baranyuruzwa bazira ibyo bafise, bazira ubwenge bafise, bakanyuruzwa bakicwa. Rero nukuri abarundi bagumye umutima. Intwaro y'abamenji izovaho, hazote bahagaruke abantu bafise umutima w'urukundo, bakunda abarundi n'ubutungane bw'abantu bafise ubuntu. Niko jewe novuga ko birababaje cyane bya Sahabo, birababaje n'ibindi byose bikorerwa inzirakarengane zipfungwa bakagirwa no kuja kwivuza kwa muganga bagapfira mu minyororo.
n'abandi bose batwagwa ibintu byabo bakabigurisha nk'uko bafashe n'amasosiyete bagaza yari yarubatse yubakira igihugu ubu barayigaruriye bo nyene nibo bitwa ko bayafise. Rero ibiriko biragirwa mu Burundi, abavyeyi birirwa barahekurwa abana babo ngo n'abasoda canke abagore b'abapfakazi, hakaba imfuvyi nyinshi mu basoda bitwa ngo bagiye kubakorera bagiye muri Kongo. Ibyo byose n'ibindi Imana izoriha abarundi umunsi ntazi abarundi bazokira. Murakoze. Abanyagihugu basanzwe barimira ku mitumba itandukanye igize zone Rugombo, komine Cibitoke, intara ya Bujumbura bariyamiriza agatotezo bariko bakorerwa n'abajejwe intwaro hamwe n'imbonerakure mu kubuzwa gukorera amatongo yabo. Abo banyagihugu bagerezwa ko boba bakorana bakongera bagaha ibifungurwa abagwanyi b'umuhari M23 bacumbitse mu gihugu ca Kongo iharanira demokarasi. Ariko rero abo banyagihugu bobo bafata ivyo vyagereje nk'urwitwazo, bakabona ko ahubwo ko ari umugambi ugamije kubanyaga imirima yabo. Bamwe n'abandi mu bumvise biriko birashikira abo banyagihugu bo mu Rugombo batera kamo abarundi bose gutahura ko ataneza nimwe intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ibashakira baheze bayikureko. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Abanyagihugu birimizi bavuga ko bariko baratotezwa nabo mu bucimbiri bwa Kaboya na Mbaza ku mutumba wa Rukana, zone Rugombo, komine Cibitoke, intara ya Bujumbura. Abahaye amakuru radio haguruka ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu, bashikiriza ko abagize imiryango irenga 100 birukanywe mu matongo yabo kuva ku igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icenda twaraye dusozereye, babuzwa gusubira kuyahonyozamwo ikirenge. Ivyo ngo bakaba bariko babikorerwa n'abajejwe intwaro bafadikanije n'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko bibandanya bivugwa n'amasoko yacu. Ivyo vyabaye inyuma yaho hari umugwi w'abantu harimwo zimwe mu mbonerakure zo muri iyo zone ya Rugombo bari baherutse guhagarikwa bajabukanye ibidandazwa muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Abo banyagihugu birimizi rero ngo bariko bagirizwa ko boba bakorana bakongera bagaha ibifungurwa abagwanyi b'umuhari M23 bacumbitse ku butaka bw'igihugu ca Kongo iharanira demokarasi. Ariko rero abo banyagihugu bo bafata ivyo vyagirije nk'urwitwazo, bakabona ahubwo ko ari umugambi ugamije kubanyaga imirima yabo. Ni mu gihe bemeza ko imwe muri iyo mirima igizwe n'ibiterwa bitandukanye yariko iregereza gusarurwa. Abo banyagihugu basanzwe barimira kuri iyo mitumba itandukanye igize zone Rugombo, komine Cibitoke, intara ya Bujumbura, bakaba biyamiriza ko gatotezo bariko bakorerwa n'abajejwe intwaro hamwe n'imbonerakure mu kubuzwa gukorera amatongo yabo yarasanzwe abatungiye imiryango. Bamwe n'abandi mu bumvise ibiriko birashikira abanyagihugu bo mu Rugombo batera kamo abarundi bose gutahura ko ataneza nimwe intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ibashakira baheze bayikureko. Tukiri mu ntara nyene ya Bujumbura, ubukene bw'amazi, ibirasi bidakwiye, ubukene bw'intebe ndetse n'abigisha nivyo bibazo bine nyamukuru bihanze ishure shingiro rya Murengeza ya kabiri riri muri zone Musenyi, komine Mpanda. Umwaka w'ishure wa 2025 ushira 2026 watanguye iryo shure rihanzwe n'ubukene budasanzwe bw'intebe. Hambavu y'ubukene bw'intebe aho abana bicara ari 5 canke barenga ku ntebe imwe, abana biga mu kirasi kimwe ari benshi cane ku buryo umwigisha adashobora koroherwa. Mu gihe iryo shure risanzwe rifungurira abana muri wa mugambi wo gufungurira abana ku mashure ariwo cantine scolaire, iryo shure rifise kandi ubukene budasanzwe bw'amazi aho abana barinda kuja kuvoma ku birometero birenga 2. Ivyo navyo bigatuma ivyigwa bibanza guhungabana. Ariko igitangaje nuko basiga ibombo yugaraniwemwo amazi kandi risanzwe riri mw'itongo ry'iryo shure bakaja kuyarondera kure.
Siriyake Hakizimana umuyobozi w'iryo shure rya Murengeza ya kabiri amenyesha ko uwo mwaka bakiriye abana benshi mu myaka ya mbere ndetse no mu windwi ngo bica bituma intebe bahorana zica zikeya. Ku kijanye n'ikena ry'abigisha uwo muyobozi arashima ko baheruka kumuha umwarimu ariko akamenyesha ko n'ubu ariko arakoresha abakutsakivi barenga 5. Ku bijanye n'ubukene bw'amazi Hakizimana asaba abajejwe intwaro kuvugana na Regideso Burundi kugira ngo yugurure amazi yugariwe muri iryo tongo. Ngo nimba ari byo Regideso isaba yobisaba abana bariko baroroherwa ngo kuko birababaje kuvoma ku birometero birenga 2 kandi amazi uyasiga mu itongo ry'ishure kandi adakama. Uwo muyobozi w'ishure agatera kamo leta muri rusange n'abagira neza babishoboye gufasha mu guterera kugira ngo baronke intebe zikwiye. Iryo shure rikaba rikenye intebe zirenga 350, abigisha barenga 6 n'ibirasi by'amashure bishika kuri 4. Mu gihe bimeze bityo kuri iryo shure shingiro rya Murengeza ya kabiri bamwe n'abandi babona ko ingorane iryo shure rifise zisanzwe ziri no ku yandi mashure atari make mu gihugu. Bakabona ko ivyo gupanga neza ngo abarundi bazoshike kumbona kazoza ya 2040 na 2060 ivugwa atari ugupfa kuyishikako igisata c'indero cyo kimwe n'ibindi bigikorera mu kajagari. Basaba abarundi kumenya ko iyo mbona kazoza batazoyishikanwako n'indongozi zitanezwe iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu zishinga kurondera ibija mu mifuko yazo gusa. Ngo naco bakironka bavuga barumiwe ni abanyagihugu bo mu ntara ya Buhumuza bumvise umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabamenyesha ko kwambara ibirato bituma umuntu aba umutunzi. Ivyo akaba yabivuze kuri uyu wa 30 Nyakanga 2025 mu gihe yariko ashikiriza musitanteri mushasha wa komine Ruyigi iri mu ntara ya Buhumuza. Ivyo vyabaye mu gihe mu myiteguro yo gutangura umwaka w'ishure wa 2025 ushira 2026 yaheruka gufata ingingo ko abanyeshure bose biga bambaye ibirato n'umwambaro w'ishure. Abanyagihugu babandanya bavuga ko umukuru w'igihugu aguma bashinyaguriza ngo kuko kwambara ibirato atari cyo cyonyine cyo tuma abarundi bitwa abatunzi. Umukene uwo mu gihe ca none uturato ngo aratwamba. Basaba abanyagihugu bose kuva hasi banke kuguma basuzugurwa n'indongozi zibayeho mu makori n'amatagisi bitangwa n'abanyagihugu. Inkuru tubaza Ninete Nancy Umutoni. Kuri uwo munsi yashikiriza musitanteri wa komine Ruyigi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yariganye ico yari yiteze igihe yagendera zone Kayongozi ya komine ya Ruyigi. Akaba yagize ati nduguriye twamugina mu minsi heze naragiye hari ya Kayongozi nziko iri inyuma, hanyuma nsanga abantu bose bambaye ibirato. Ibirato navyo nico kimenyetso ca mbere ko umuntu ateye imbere. Utavyambaye niwe kijuju ca mbere, utavyambaye navyumve ni akazi kiwe nduge twamugina. Asigura iyo mvugo President Ndayishimiye yavuze ko utambaye ibirato ubwenge bwiwe bwose bwahereye mu mano, ngo kuko agenda yiyumvira ibuye ahava asitarako canke ihwa rigira rimuhande ngo ntari bwiyumvire ryari azorima ahantu hiwe kuko aba ahanzwe n'ibihwa bigira bimuhande, ngo bigasigura ko ubwenge bwiwe bwose buba buri mu mano. Yagiriye ko abwira abantu bose bazi ko abana babo batabaguriye ibirato bashaka ko abana babo bazoba ibijuju. Evariste Ndayishimiye yabandanije asigura kandi ko hari ibimenyetso bibiri vya mbere vyerekana ko ahantu hateye imbere. Ivyo navyo akaba ari uko hataba inzu za nyakatsi ndetse n'abantu baho bakaba bashajije mu myambaro igiriwe isuku. Abantu bo mu ntara ya Buhumuza bumvise amajambo y'umukuru w'igihugu bavuga ko batakironka ico bavuga, ubwanwa ngo bwarafutse umunwa. Umukuru w'igihugu ngo hakubabwira imigambi bateza imbere ngo aguma bashinyaguriza gusa kuko kwambara ibirato kuri bo atari cyo cyonyene cyo tuma abarundi bitwa abatunzi kuko n'umukene wo mu gihe ca none uturato ngo aratwambara.
basaba abanyagihugu bose kuva hasi banke kuguma basuzugurwa n'indongozi zibayeho mu makori n'amatagisi bitangwa n'abanyagihugu. Mu buhinga bw'ivyuma babanza batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce dutandukira igice ca nyuma c'ivyo mwateguriwe. Uyu n'umwanya w'ikiganiro ineza y'Imana kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya kabiri gitogoto 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi w'inkuru nziza Matayo ikigabane c'indwi umurongo wa 12 gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu gikurikirane. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro neza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi mu gitabo ca Matayo igice c'indwi umurongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira byose ubariko mubagirira namwe, kuko ivyo ari vyagezwe ivyo bavugishijwe n'Imana. Amen. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icubahiro. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana, n'iri jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi. Rivuga ngo ivyo ugomba ko abantu bakugirira byose nawe abariko ugirira abandi. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi nkuzaniye teme y'ijambo ivuga ngo gira neza wigendere. Ijambo ry'Imana rirambwira neza hariya mu migani ngo terera ivyo kurya vyawe ku mazi ngo uzongera kubibona. Ico ni ikintu umuntu acumvise yumva umenga ntigishoboka, ukumva yuko ibintu byose woterera ku mazi bigatemba ataho muzongera guhurira navyo. Ariko muri rino jambo nkuzaniye kuri uyu munsi nkuzaniye teme ivuga ngo gira neza wigendere. Nagira nkubwire nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, niwagira neza umenye neza ko iyo neza ugize ukoze ukoreye umuntu uzogisanga imbere. Niwagaburira abashonje umenye neza ko igihe utazi n'umunsi utazi uzongera nawe kubibona, uzogaburirwa nabo utazi canke usivye nawe n'abana bawe bagaburirwe nabo batazi, ariko bivuye ku ciza wakoze. Niwambika abagowe umenye neza ko nawe uzogirirwa neza gutyo nyene. Imana yacu nishimwe cyane. Rero nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, nagira nkubwire ngo muri rino jambo ry'Imana, ni jambo ry'Imana rizwi n'abantu benshi uretse yuko ridakurikizwa kenshi. Imana utabare cyane. Ikintu cyose umuntu akora caba ciza caba kibi umenye ko gifise ingaruka. Iyo ukoze iciza ingaruka y'ico ciza uzoyibona bitebe bitebuke, uzoyibona naho wowe ukiriho canke utakiriho. Abana bawe iciza wasize ukoze kizobagarukako, kandi niyo ukoze ikibi naho nyene umenye neza ko ingaruka y'ikibi uzoyibona waba ukiriho canke utakiriho. Umenye ko iyo ngaruka y'ikibi wakoze izoba no ku bana bawe. Imana yo mwijuru idutabare cane. Kora neza, gira neza wigende. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, waba uri hafi waba uri kure, nagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana